imvo zituma abantu bizera Yesu Kristo bakitwa abakizwa ni nyinshi cyane, ariko muri izo zose iy'ukuri ni imwe. Uwizera Yesu Kristo wese abihitsemwo kuko agomba umugisha uruta indi migisha yose, ari wo mugisha w'ubugingo budashira, naho yoshaka kabura ibindi byose. Imana idufashe cyane. Uwo wenyene niwe azoba ahisemwo gukizwa kandi agakizwa neza, kuko arondera ubugingo budashira muri uko gukizwa, apana ya yindi migisha y'amazu meza n'amapromosiyo ku kazi n'ubutunzi n'amatungo bitayega habana mbana gatoya. Imana idufashe cyane. None rero nanjye cyanda kubaza ikibazo, mbega ni igiki icyatumye ukizwa? Nyishura, icyatumye wakira gakiza ni igiki? Kuko hari benshi cyane gose bakijijwe kuko bagomba gukora ama mariage. Umusore yamubwiye ati, wamwigemewe udakijijwe ntabwo dutwarana naho ndagukunda. Cyangwa umwigeme akabwira umusore atumviriza, utaje mu idini ryacu ngukizwe naho ngukunda nta mariage. Ati cyo se kibazo, eka nkizwe. Imana idufashe cyane. Abandi nabo ngo udakijijwe ngo ube mu idini ryacu nta kazi tuguha. Naho uti nta kibazo kureka kunywa inzoga nkaca nironkera akazi nkazohora mbaho neza, inzoga ndahevye n'ibindi ndaje gukizwa ndonka ako kazi. Imana idufashe cyane. Ndagomba ngo umenye neza nimba wakijijwe utarondera ubugingo nta gukizwa kurimo, kuko ico kintu washingiyeko nicyahava ako gakiza kawe kazotemba kazohava. Mugabo nimba urondera ubugingo naho wohura n'ibibazo bingana gute uzokwemangira umusaraba kugeza kwiherezo, kuko uzi neza yuko ubugingo uzoburonka naho wopfa. Mugabo nimba wakijije kugira ngo uronke akazi uzokomera gupfa wemangira kagakiza, kandi upfuye ivya kakazi atacyo bizoba bikimaze. Imana idufashe cyane. Niritandukaniro. Uno munsi nongeye kubaha akazi rigira kandi bakundwa b'umwami. Ikiganiro ni ijambo ry'umunsi, tukaba turi ku munsi wa 5 w'indwi, aho tuganira kw'iri jambo ngo suzuma itanguriro ryawe urabe aho ugeze ubu, hama uhitemwo neza iherezo ryawe umwanya ukiriho. Kristo Yesu akumpera umugisha cyane. Ikiganiro ni ijambo ry'umunsi, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradindeho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Turahera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 14, turasoma imirongo ya 28 kugeza ku 35. Ni imirongo igaragara nka miremire cyane, ariko ndagomba ngo tuze kujana neza tubashe gutahuzanya neza. Hano indanzi y'amajambere iravuga ngo gukurikira Yesu. 28. Ninde muri mwebwe agomba kubaka umutara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri cy'amahera yo wubaka ngo amenye yuko afise ayo unonosora, ngo kumbure yoba ahejeje kubaka amatafari y'itanguriro ntashobore kubuzuza, ababibonye bose bagatangura kumutwenga batuyu yatanguye kubaka ntashobora kuzuza. Cyane hari umwami yoba agiye guhura n'uwundi ngo barwane, ntiyobanza kwicara akaja inama ko yoshobora kujana ingabo 10,000 guhwana n'uwumuteye, ari n'ingabo 20,000 bisanzwe atariko biri. Wa wundi akiri kure cyane amutuma ko intumwa akamubaza ico yomuhongera ngo babana amahoro. 33. Niko biri, umuntu wese muri mwebwe adaheba ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje. Umunyu ni mwiza, ariko umunyu woshira uburyohe woba ukiryoshwa n'iki? Ntacyo umaze mu ndimiro canke mwicukiro, bapfa kubuta. Uri n'amatwi yumva niyumve. Imana itobareye cyane. Dusenge. Mana ugira neza, sega b'amahanga,
nongeye kugushimira rigera kandi no kuri uno munsi kudushoboje kuganira n'ubwoko bwawe. Shitsa rero ishaka n'ubugombe bwawe, icyo ugoma nikiranguke mw'isi nk'uko kiranguka mw'ijuru, kandi ubugombe bwawe mwami Imana nibushike mu bugingo bwa twese no mu mitima yacu. Abari n'umubiri bose nibabeho basenga Imana umuremyi, kandi bayihimbaza, bayitazira, bayigororokera, kandi reka tubikore tunezerewe. Uyu munsi ndagomba rero ngo wibutse ubwoko bwawe iby'agakiza, umwe wese ngo arimbure neza itanguriro ryiwe. Mbega yakijijwe gute? Nikihe cyamutumye yakira agakiza? Hama rimbure ahagejeje ngo arabe uburyo kiyosozereramwo, kuko vuba cyane Yesu aragaruka, kandi ngo agitebaganye urupfu ruraza. Benshi baritirirwa izina rya Kristo ariko atari aba Kristo. Mugabo wagomba ko twese dukizwa. Ndagomba rero ngo Satani amaramazwe, akozwe isoni, ibinyoma by'uno munsi byambikwe ubusa, ukuri kwawe kugabe kuganze. Ni mw'izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Nshuti ya Kristo, nta byinshi ndi buvuge. Yesu Kristo ugiye yavuye hano mw'isi byose yabisozereye, niyo mpamvu ku musaraba yavuze ngo birarangiye. Si ibyo gucungura gusa, oya, yaratubwiye ubutumwa bwiza, ari impanuro yarazitanze, ari inyigisho yarazitanze, ari uburorero yarabutanze, byose yarabirangije. Nimba hari icyo ukenye koko ukurikiranye inyigisho za Kristo, mu nyigisho nimba ari ibyo ugomba, byose birimo. Nimba hari icyo ugomba gutahura mu by'umwemu, uyu mwana w'Imana Kristo Yesu umwize ko neza ukamwigana, ntacyo wohusha. Imana idufashe cyane. N'igisumba byose aravuga ngo icyo bakiza nuko je nogenda kwa data nkabarungikira umwitsa ari wo mpemu yera, ngo yo rero ngo azokomeza igikorwa canje, abigisha bashitse ku kumenya ukuri kose. Uwo mpemu yera yaratanzwe, ariko si bose bamwakiriye. N'abamwakiriye si bose bamugumije, n'abamugumije si bose bemera ngo abayobore. Harabamuha amasemina n'abamuhimbi bati mpemu hano ntuharenga. Imana idufashe cyane. Sinze ngo uri mu uhemugwe, ariko icyo ngombye kuvugana nawe muri kano kanya niki, Yesu araduha akarorero keza ku byo gukizwa kwacu. Mbega waricaye imbere yuko wakira agakiza ngo urimbure neza? Yesu aravuga ngo buri gikorwa cyose tugikore tubanje kurimbura ibisabwa n'ibikenewe. Imana idufashe cyane. Ngo ugomba kubaka umutara. Iri jambo umutara utabyumva nka wa mutara wo kwanika kubuvunde abo mu Rumonge ni Makamba, sinzi ko munyumvise neza, ariko uyu mutara ni nk'umunara. Muri Bibiliya y'Icyongereza bavuga tower. Umunara niko gisobanura. Umunara bari muremure, mujya munara wa Babeli. Imana idufashe cyane. Akarorero keza ko muri Bibiliya aravuga ngo ugomba kubaka umunara cyangwa umutara nk'uko byakoreshejwe muri Bibiliya y'Ikirundi, ngo aricara neza, ntapfa gutangura umushinge. Aravuga ati ni metero zingana gute, n'ubwaguke bungana gute, umushinge uzobungana gute, none ibivimo byose hakenewe amatafari angana gute. Muri no misi rero hanaho kacavuga ngo nisima ingana gute, n'amaferabeto angana gute. Mbega mendevre bazoncangahe, engineer azohagararira azoncangahe, byose agateranya akaraba mbega ngo bingana gute. Akacagenda mu bubiko, mbega mfisa ngahe. Abonye adakwije amafaranga ngo bimumera byiza kongereza amafaranga agakwirana na bije, cyangwa naho agapunguza ubunini n'uburebure bw'uwo munara kugira ngo bihwane n'amafaranga afise. Gusa yoye kuwutangura atateguye byose ngo awukire hagati abantu bazaba mutwenge. Yongera atanga kandi karorero ku muntu yoba afise urugamba rukomeye, haje umugwi w'abantu baje kumutera, ngo umwami aje gutegwa n'uwundi mwami, ngo nimba wo wundi yoba afise ingabo 200,000, nawe ngo aricara akavuga ati ko mfise ingabo 10,000, burya ndazitwaye zigahangana n'ingabo 200,000, notsindwa. Abonye yotsindwa aravuga ati biragahera, ahubwo reka maze ntume intumwa akiri kure ndamusabe icyo no muhongera twibanira amahoro, ntiyagire n'umwe mu basirikare banje yirirwa arakomereka canke yirirwa arapfa. Imana idufashe cyane. Ngo niko biri, ngo udahebye ibyiwo byose ngo ankurikire, uwo ntazobona ubwami bwo mu ijuru, uwo nakwiriye kwitwa umwigishwa wanje. Iri jambo rirateye ubwoba. Yesu arabikomeza arabivuga neza ngo niko biri, umuntu wese muri mwebwe adaheba ibyo afise byose ntashobora kuba umwigishwa wanje. Iyumvire rero, kugira ngo dukizwe dusaba guheba ibyo dufise byose, mu gihe hari abantu bitwa ko bakijijwe barondera kugira ibyo bafita. Sinzi ko wumva neza yuko harimo abariko barahusha ijuru mu kutamenya.
wakijijwe urondera kugira ibyo ufita mu gihe Yesu akubwira ngo kugira ukizwe heba ibyo ufise. Hano nta guhusha kurimwo. Abarondera amazu, Yesu abwira abafise amazu ngo nimuyahebe kugira ngo mukizwe. Nawe wakijijwe kuko ugomba amazu. Abafise amatungo, abafise ibyubahiro, banyakubahwa, Yesu aravuga ngo heba byose kugira ngo ukizwe. Mugabo benshi bakijijwe kugira ngo baronke bya bindi. Uku no guhusha gukomeye cyane gose. Natangwe ndakubaza ngo mbega icyatumye ukizwa n'igihe? Nimba wakijijwe kubera wakurikira umwigeme kanaka cyangwa umusore kanaka, nimba wakijijwe kubera urondera akazi cyangwa promotion, nimba wakijijwe ku zindi ntumbero atari kurondera ubugingo budashira, warahushije. Subiramo urimbure neza ibyo gukizwa kwawe. Yesu vuba ari ku rugi. Mana dufashe cyane. Ni ukisezerano yawe ongera kutaza siga uzabana nanjye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo tuharangirize igice cya 19 ku murongo wa 30 havuga ngo ariko benshi b'imbere bazoba binyuma kandi abinyuma bazoba b'imbere. Imana tubabarire cyane. Benshi bazotangara cyane gose kuri wa munsi w'urubanza batsinzwe n'urubanza, bakwiyita abakristo batembera na Bibiliya ku mutima, mu rusengero no hanze no mu barabara ari haleluya amina, mugabe iby'agakiza kabo bizazanye cyane bidatahuritse, ariko Imana ikabitahura cyane gose ko bayikoreye mu buryarya kandi ko batagiye mu rusengero barondera Imana ahubwo barondera ubutunzi. None kuko imitima yabo yari mu bindi itari kuhoraho, batsinzwe n'urubanza kandi bagaragara nk'abari imbere. Mugabo ngo hari abandi b'inyuma, babandi mwaca ko mugatwenga bariko baranywa inzoga n'ibiyayura mutwe, babandi mwatwenga muri quartier bitwa bamaraya bagahebuza, babaroze mwirirwa murafata mwijoro kandi bakindira ko mukabatwenga ngo barahumanye barayobye. Mwiherezo rya byose iby'isi bibarambire babizinukwe, bakizwa barondera ubugingo budashira. Muzobisikana binjira mu bwami bwo mwijuru, namwe babahambiriye amaboko bagiye kubaterera muri gihonomo, abimbere baba binyuma. Ariko sibyo ndakugombera. Suzuma iby'agakiza kawe, raba aho ugejeje, urabe nicyo Yesu Kristo agusaba mu gukizwa kwawe. Hari ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe umukristo, apana kubatizwa gusa. Hari ibisabwa kugira ngo umuntu yitwe umukizwa. Kuba bakwita umukizwa nibisigo ngo no mwijuru ngo bakwita umukizwa. Hari abakizwa bo mwisi n'abakizwa bo mwijuru. Imana idufashe cyane. Yesu abwira abigishwa biwe ngo nimunezerwe nuko abadayimoni babumviye bakiruka, munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbega izina ryawe riranditse? Suzuma urabe. Kristo Yesu akumfashirize cyane. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi. Abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mu magroupe yose ya WhatsApp urimo kwerageza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokuba bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, cyangwa nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, cyangwa nimba ari akiriye agakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro cyangwa ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho ubutaha muzigamwe cyane.